Reka tubaramutse mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya kuri Nayo Sport TV. Turi kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2025. Ingingo nkuru zigize ikiganiro cacu cuno musi turaza guhera neza na neza mu mugwi serukiragihugu w'intamba mu rugamba, aho baraye bakosowe n'umugwi serukiragihugu wa Tanzania ibitsindo bitandatu vyose kubusa muri za nkino za Sekafa Senior Championship ziriko zibera mu gihugu ca Tanzania. Niki uwo mugwi serukiragihugu w'intamba mu rugamba wabigeme uwo warabuze gushika aho ushobora gutsinda ibitsindo bitandatu kubusa. Twivira ngaho tugene mu mugwi wa Interstar, umugwi w'abanyamuji, aho haraye havuzwe amajambo atari make. Umuvugizi agenda avuga ko hariho abantu bagira kuri batatu canke barenga boba baragiye mu matwi abakinyi babiri, ndavuga Yusufu Nyange na Bonfils Caleb, bari bifuje kugura umugwi wa Interstar ariko baza kubaja mu matwi, ibintu ntivyagenda neza. Mbega abo bantu ni bande? Mbega hoho vyahereye hehe gushika yaho umugwi utagurwa n'abo bakinyi babiri? Duce twivira ngaho neza na neza twigire ku mugabane wa Buraya, aho inkino ziriko zirakinwana cane cane mu gikombe c'isi c'imigwi, aho ijoro ryakeye umugwi wa mbere Sundowns warabitsinze igitsindo kimwe kubusa umugwi ula ucuba umugwi wa mbere wo ku mugabane wa Afrika ushoboye gutsinda mu gikombe c'isi c'imigwi. Ku rundi ruhande Sergio Ramos ku myaka 39 yaraye atowe nka man of the match mu rukino bariko barakina n'umugwi wa Inter de Milan, bagaza kugabura igitsindo kimwe ku kindi. Kuno musi gihe c'isaha zitatu umugwi umumenyereza Xabi Alonso nico gipimo ciwe ca mbere, aho umugwi wa Real Madrid uza kuba uri mu kibuga uriko urakina n'umugwi wa Al Hilal. Tugeke ko Xabi Alonso nubwo ari umumenyereza mushasha aza kuza agatanga vyiza mu mugwi wa Real Madrid, vyose gumana natwe nivyo twateguriye. Ku rundi ruhande igihe c'isaha 12 umugwi wa Man City uza kuba uri kuratana mu mutwe n'umugwi wa Man City uza kuba uri kuratana mu mutwe n'umugwi wa Wydad Casablanca, umugwi wo mu gihugu ca Maroc. Twitege ko Manchester City inyuma yo kuzanana ubukari, inyuma yo kuzazana umujinya, bakagura abakinyi batandukanye ko baza kwitwara neza. Ivyo hamwe n'ibindi nivyo twateguriye mu kiganiro cacu cuno musi. Uno musi sinza kuba ndi jenyene, tuza kuba turi kumwe n'umutumire ariko asanzwe amenyereye ibiganiro vyo ngaha muri Nayo Sport TV. Twama twakoranye ibitandukanye, tuza kuyaga vyinshi ivyo navuze ngaho hejuru, cyane cyane tuza guhera nkuko nabivuze mu guserukiragihugu intamba mu rugamba. Ariko imbere yuko tubandanya, eka mbanze ndamuhe ikaze anaramutse abakunzi ba Nayo Sport TV. You are welcome bro. Karibu cyane. Reka ndakuramutse Gift, reka ndamutse bariko baradukwikina bose kuri runo rubuga rwa Nayo Sport TV. Nizere ko ni ruri muri zimwe mu mbuga ziriko ziragerageza nazo ziko ziragerageza kuduga cyane, kugerageje kurabaho ibintu vyatanguriye gushika naho bigeze ubu. Nizere ko ibintu biriko bigenda bimera neza cyane. Reka turamutse abari mu bihugu bigiye bitandukanye, ndavuga igihugu ca Kenya, hariya muri Tanzania, ndetse no kwisi yose, nga mu gice cy'ubundi muri mu ntara zigiye zitandukanye. Bose nizere ko runo rubuga atawe rwakorewe ati rukurikiranwe n'ubu, ariko rukurikiranwa na bose. Reka rero tubaramutse, nizere ko tugiye kubana neza muri kino kiganiro cy'uno musi. Birumvikana ni Obed Ushime musanzwe mumenyereye ngaha muri Nayo Sport TV, aho mbona ibintu ni sawa, je mbona ibintu ari fresh kwe gushika ngaha vyakoroheye. Ibintu ni sawa, ibintu nkavuga ko ari impunda marembe gushika ngaha vyoroshe. No musi wanashima n'ivyanangoye, navuga ko ibintu vyose biri mu Imana. Hariya ndibuka ko tutaratangura bavuze ati ibintu vyose biri mu Imana. Imana imbere, ibintu byose uzokora Imana imbere, ubanza usenge ibindi bizuza mu nyuma. Kandi sinzi ko urabibona, iyo usenze n'Imana iravuga ati jya mumpete karasenga ico nshaka reka nanje ndakimutunganya. Cyane cyane tuzo turibuka gusenga kuko ngira kamaro Satani kabisa ategura imitego myinshi, ariko Imana nayo igenda yisimba, igenda yifuta hariya kabisa. Uzikara abantu cyane cyane abantu iyo turi mu bibazo akariho twibuka gushima Imana, mugabo iyo Imana ikemuye bya bibazo kwaca twibagira ko Imana yadukuye habi twongera kuyishimira. Je ndafise umugenzi yigeze kumbwira ati man jewe iyo fisi ikibazo niho senga, ariko giheze
ivy'Imana kabisa birambabaje. sha umenga twigiriye mu ijambo ry'Imana cyangwa nizo dukire ikiganiro cy'ijambo ry'Imana Ariko ntacyo kabisa, byose ni sawa, byose ni sawa, n'ijambo ry'Imana ni sawa, n'umupira w'amaguru byose na siporo birumvikana karagaciyemwo hako kwari kugira tubanze twumve ko turi muri mood. Bona obe twitangura ikiganiro cyacu hari ku munsi w'ejo ndavuga mu guserukira igihugu nta mu rugamba wabigeme urazi ko usanzwe uri mu gihugu cya Tanzania muri Sekafa Senior Championship. Ku munsi w'ejo bariko barakina urukino rwabo rugira gatatu, ego liste twarayibonye ndagusubije inyuma gato twarabonye urukino rwabo rwa mbere bakinye n'igihugu cya Uganda baragitsinda igitsinde kimwe ku busa. Urukino rwa kabiri barakina n'igihugu cya Kenya ariko bakosoga ibitsinde 3 ku busa. Ku munsi w'ejo niko baye gutsinda ko baye kunyagirwa 1 2 3 4 5 ndanarusha bitandatu babaye kwitwa izina. Eske tuvuge yuko igihugu cya Tanzania mu gihe hari cyakiriye iryo higanwa cabaye bwakire Uburundi bugaca bukosoga ibitsinde 6 byose ku bwawe ni iki cabuze kugira Uburundi ushobore gutsinda ibitsinde 6 byose kubusa sufu? Burundi ntabwo urugamba z'abigeme kabisa yarageje kuraba Ale Olivier Niyunge ko batazira mutombora, mu bamenyereza beza, mu bamenyereza amaze gushereka ko na muri mani kizi na muri mani rakize umumenyereza wa equipe ya Top Girls Academy nawe yatwaye champion nga mu gihugu cyacu Burundi. Novuga ko mutombora nabo n'umwe mu bamenyereza beza amaze kubagira akanyarigabo nga mu gihugu cyacu Burundi, ndetse ni nawe umumenyereza wa mbere amaze kuba atwara equipe nationale mba mu rugamba y'abakuze y'abahungu muri kane 2019 hari babu yatacho tuyazi mu gisagara cy'Ikairo hariya mu gihugu cya Egypt. Kuva atacho tuyaze novuga ko ari kw'intambwe ya mbere kazima twayigize natwe mu mateka turitwa ko equipe y'igihugu y'u Burundi imaze kuja muri kane. Rero novuga ko aramaze no kubitwereka kandi mu bigeme mu batarenze imyaka 20 ko yatwara equipe agatsinda equipe ya South Africa, agatsinda equipe ya Congo, tukaza gusezererwa n'igihugu cya Nigeria tugira no kuvuga bavuga ati umukino tukarutsinda tayari tuba karifye muri mondial y'abatarenze imyaka 20 turavyibuka urwo rugendo rwose yakoze. Rero nuvuga ko muri aka kinyi yatwaye ariko vraiment ntibamubaniye neza kuko sinzi ko byavuye ku bakinyi, sinzi ko byavuye indani. Twarabonye urugendo bafashe ngaha bava mu gihugu cyacu Burundi, turavuga ati kumbura bakinyi bashobora gushika barushe gisagara ci Dar es Salaam ni kure, naho nuvuga ni kure kandi atari kure, ariko kuva ngaha mu gihugu cyacu Burundi kwerekeza mu gisagara ci Dar es Salaam ndavuga mu gihugu cya Tanzania ugiye n'imodoka kandi uri umukinyi ugiye gukina inkino navyo birafise akantu nyene biza kungura nk'ikintu c'uburuhe kuko uraza kushikurushe icya mbere na mbere mu gihugu cya Tanzania. Rero turavuga ati reka turindire kumbure bishobora kuza kugenda neza. Igihugu cya urukino rwa mbere turaza tukina n'igihugu cy'Uganda cyo novuga ko ari imwe mu bihugu byasubiye inyuma kugirageje kuraba muri kano karere igihugu cy'Uganda mu bahungu kirayoboye, ariko mu bigeme champion mu Buganda nuvuga ko iri hasi cyane. Turaza turagitsinda igitsindo kimwe ku busa, naho nuvuga ko twaratsinze ariko nuvuga ko tutakonveze ko kuri possession de la balle igihugu cya Uganda cyaradusubye ku matire atumbera mu igori cyaduteye 6 natudutera 2, nukuvuga muri aya 2 kimwe igitsindo kimwe kirinjye, nukuvuga ko badusumbije kira kito ariko nawe tubasumba gutsinda. Rero tuzagura n'igihugu cya Kenya, igihugu cya Kenya kidusumba bya bintu byose igihugu cy'Uganda cyadusumba, byongere na dusumba no kuba efficace imbere y'igori. Itsinda bigira kuri 3 turabitsindwa hariya mu gihugu cya Tanzania. Turavuga ati igihugu cya Kenya novuga ko cyaje kiza urukino igihugu cy'u Burundi cyakinye n'igihugu cy'Uganda. Turavuga ati igihugu cy'Uganda cyari cyakinye ariko kibura amahirwe kuri possession de la balle, ku mashuti atumbera mu igori byari ngaha yari imbere, ariko natwe turaza twigire kuri ayo makosa. Ndavuga ku gihugu cya Kenya kiraza kigira ku makosa, twarabonye ibyaje ku itsinda bigira kuri 3. Umunsi w'ejo rero twakinye n'igihugu cya Tanzania kandi wabo igihugu cyari cyakiriye igana. Igihugu cya Tanzania twemeranye ko mu karere muri champion y'abigeme n'icyambere, champion ya Tanzania y'abigeme twemeranye kwisumba champion ya Tanzania y'abigeme yo muri Kenya, twemeranye kwisumba yo mu Buganda, twemeranye kwisumba yo muri Sud Sudan. Kuko ugerageje ukaba nka equipe nka Simba Queens
ukaraba nka Young Africans y'abigeme, ukaraba nka Zageta Gold y'abigeme, uza gusanga ari zimwe muri ekipe zikomeye zikunze no kuvyerekana cyane muri CAF Champions League y'abigeme. Rero ndaza ndavuga ati ku munsi wa mbere twakoze ikiganiro je na mugenzi wanje kwisamiriza imwe, ndamubwira ati ekipe y'igihugu ya Tanzania kimwe mu gihugu novuga ko gikomeye cyane nga mu karere muri champion y'abigeme. Twatsinze igihugu cy'Ubuganda, novuga ko tutakonvense, utsinzwe n'igihugu cya Kenya ibitsindo bigira kuri 3, kandi ivyo bihugu byose novuga ko biri munsi y'igihugu cya Tanzania. Ndamubwira ati tukabona ale Olivier Nyunge ko atagize icyaza guhindura muri ekipe y'abigeme, igihugu cya Tanzania kikaza kugutsinda ibitsindo bihejuru ibyo twatsinze kuri igihugu cya Kenya. Byo ku munsi w'ejo igice cya mbere cyarangiye ari ibitsindo bigira kuri 3, mu cya kabiri baza batunga ibitsindo bigira kuri 3. Erega jewe nkira ba premier mita nani gifise icyizere, naravuga ati uko biri kose deuxième mita Olivier Nyunge ko batanzira mutombora bari kumwe na Antonio Adwe Amuri Manirakiza baraza gukosora ni mu buribo turonka igitsindo kimwe canke bibiri, kuko sinzi ko urabona muri football iyo ni umugrosi igitsindo kimwe canke bibiri wamaze gutsindwa haba hariho mire moye ushobora kuzitwara neza. Ariko ahubwo ivyo nabonye jewe nanarije contraire, baradukubise umupira ndabona ko n'ibitsindo 10 ahubwo byo kuyira. Igihugu cya Tanzania ni igihugu gikomeye, igihugu kiri hejuru nakubwiye kuri championnat y'abigeme. Kubwirageje no kuraba abakinyi ba ekipe y'igihugu ya Tanzania, ni mu bakinyi bakina muri zi ekipe zikomakomeye za Simba Queens. Rero ukaca ugerageza kuraba mu ntunganyo wayisanze wabo, tukaza gutsinda ibitsindo bigira kuri 6. Gift uracafise byo gusoma. Rero je ekipe y'abigeme ni nimwe muri ekipe novuga ko zikunze no kutwereka wanashima itandukanye hagati y'umupira w'abahungu, kuko mu bigeme ni nimwe muri ekipe y'abigeme mu cyacu cy'u Burundi dukunze kubona ataburyo bwishi burimo. Uburyo bwishi burya turaza tukabutereka muri ekipe nationale mu rugamba y'abahungu, tukaza tukabutereka mu bahungu muri novuga muri mu makategori agiye atandukanye, ndavuga muri Juventus, muri U17, muri ekipe nationale y'abakuze. Ariko mu bigeme turatubona ko niyo bafashe urugendo bagiye hanze bijya nibake tunabimenye. Ugiye kuraba ubundi bwo nyimba twashobora gutsindwa ibitsindo bigira kuri 6, tugenda kuraba mbega ico gihugu cyadutsinze kuri classement FIFA kudonde ngaruka kwezi gihagaze gute. Kuko no muzimba tuvuga ati Uburundi kuri classement FIFA ndavuga muri ekipe nationale y'abagabo dufata ikibanza cy'ijana 140, ukigenda kuraba mbeko Tanzania yadutsinze kuri classement FIFA ifata ikibanza cya kangahe, ko Kenya yadutsinze kuri classement FIFA ifata ikibanza cya kangahe. Ndavuga ku ruhande rw'abigeme ugenda ngiye gusanga ibihugu byose turi mu itsinda rimwe biradusuma biri imbere kuri classement FIFA, kuko Uburundi kuri classement FIFA ndavuga ku ruhande rw'abigeme dufata ikibanza cy'ijana na 178 mu bihugu 192. Ni kuvuga iki bwana Obe, turi munsi turi nyuma y'ibihugu 5 byonyene, kuko ibi bihugu cya nyuma ni Ile Maurice. Ni kuvuga iki twebwe nyuma turi mu kibanza cy'ijana na 178, mu gihe igihugu cya nyuma ari Ile Maurice ifata ikibanza cy'ijana na 172. Urumva habura ibihugu 5 byonyene cyo dufata ikibanza cya nyuma. Ugiye guhura nande na Tanzania. Tanzania nayo ifata ikibanza cya kangahe, ifata ikibanza cy'ijana na 144, mu gihe Burundi bwafata ikibanza cy'ijana na 178. Ugiye guhura na Kenya mbe nayo ifata ikibanza cya kangahe, ifata ikibanza cy'ijana na 51. Ibyo byose ibihugu byadutsinze. Ariko Uganda nayo ifata ikibanza cy'ijana na 50. Twarashoboye kwitwara neza turayitsinda. Eske muri equipe nationale ndavuga ku ruhande rw'abigeme hakogwe iki tubone ibendera riri kuri radio zone ko igihugu cy'u Burundi bavuga ko inama mu rugamba y'abigeme sabakinyi babi abakinyi bavuga beza, icyo babuze nyene ni kurikirana. Eske inama mu rugamba y'abigeme barakurikiranwa mu buryo bwayo, barakurikiranwa ku rugero rwahe gushika yaho kuza kubitega kibitangaza bitandukanye. Bugiye abatubona nabikubwiye ko iyo abatubona ikipe nationale y'abigeme yitabwaho nkuko abahungu bitabwaho. Ikipe nationale y'abigeme, ikipe y'abigeme iteye, kuko ugerageje kuraba sinzi ko maze no kubibona ikipe nationale y'abigeme hari gifata n'urugendo rumwe ko ikipe
equipe nationale burya cyane nagucenga gufata urugendo batigize bakora imyimenyerezo ngaho kuri centre féminine bakayikorera iyo bagiye iyo bari bayikoze cyo cyose je nibaza ko kari intambara bari bamaze igihe bari ngaho muri centre technique ariko ikindi novuga burya aha ufata ukaja ngaho mwibarabara ukabaza abantu burya equipe nationale y'abigeme kugira fatana equipe nationale mbese nabyo bazi kubera ya equipe nationale yiwacu irabuze visibility irabuze kwa kuntu nayo yofatwa mu mugongo tubona ku ruhande rw'abagabo buryo yuko tuvuga ati equipe nationale y'abigeme yasohotse ubwo nyene nta kindi gihe hari no kuyikurikira ese kibayeho gutahekira cyane igihugu kiba gisohotse ni igihugu kiba gisohotse rero mu gihe bitaraba ivyo mu gihe tukiri kwa kundi nyene equipe nationale y'abigeme nyene ni equipe nziza ariko nyene turabandanya nyene tuyibure muri ubwo buryo umunsi w'ejo ni nabonye ko yavuga umumenyereza urivyo ninde ko batazaramutumbura yakoze impinduka bo mwizamu muri ya match zibiri zose twakiye kuko hari hatanguye mizamu Faida Habimana muga ku munsi w'ejo burya Faida Habimana ntiyakinye hatanguye mizamu Mediatrice Sabimana ariko yaciye atsinda ibitsindo bitandatu bivuge ko hampasema cyangwa se kudatanguza Faida byoba biri mu ntandaro byatumye umuguserukira bw'inama mu gamba utsinda cyo nituvuga ko yabaye intandaro kuko nakubwiye ko twahuye n'igihugu gikomeye ko twahuye n'igihugu novuga ko gikomeye gusumba ibyo twari tumaze guhura burya niyo bari gutanguza yatanguye urukino rwakira wowe niyatsinzwe bitatu Faida Habimana none icari kubuza atsindwa bitandatu na bitandatu man ni byinshi none curabere igihugu cya gitsinda Tanzania iri hejuru ya Kenya sivyo Tanzania iri hejuru ya Kenya ku mupira erega nimba tubona naho twovuga iyo ya classement na championnat yabo irakuze gusumba ya Kenya ni ikuze gusumba ya Kenya ego Faida atsinzwe bitatu kuri Kenya ariko Kenya kandi iri munsi ya Tanzania eske Tanzania yari kudutsinda bitandatu cyangwa bitanu mu mupira w'amaguru igihugu gusumba equipe gusumbira gusumba je cyo naraye mbonye tegure kandi nahone cyanguriye gutegura muri championnat yiwacu kuko niba tubona ama equipe nationale menshi yateye imbere ni kuza gusanga championnat yiwabo nayo yiba iteye imbere kuko nyimbo no munsi hari nk'igihugu cya Tanzania gishobora gutsinda ibitsindo bitandatu Kenya ikadutsinda ibitsindo bigera kuri bitatu muri bujya buke uza gusanga hari abakinyi atari bake bari muri equipe nationale basanzwe bakira mu cyo gihugu nyene rero kubyizo jewe ndabona ko muri equipe nationale kuko ugiora kivuga hamwaco biminduka bakicara bakaraba uburyo equipe nationale ndavuga ku ruhande rw'abagabo itegurwa no ku ruhande rw'abigeni igategurwa muri bujya buke turabona ko nubwo tuzoseruka tuzoba duserutse kome guseruka ariko atabitangaza ngo twiteze ariko rero tugaruka ku munsi wa gatandatu bazokina Sudan y'amajyepfo Sud Sudan kuko mitsinda barimwo iyi Sud Sudan burya yo novuga iri mu kibanza cyanyuma gifise amanota ubusa mugo Burundi bwo bufise barafise amanota 3 n'Ubuganda barafise 3 twitege ko Burundi buzaza bugakora vyiza ingene baraye batsinzwe ibitsindo ingene bitandatu byose nibaza ko kuri Sud Sudan nta gisikizi bazura kuziba kuzitoramo neza kuri Sud Sudan uvuga ko no bivuga mu buryo bugera kuri bubiri igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kuyambika umutamana ikavuga ati reka nyene nitwuvino dutsinze urukino rugera kuri rumwe kandi novuga ko igihugu cya Sud Sudan igihugu novuga ko kiri mu bihugu novuga muri no tsinda turimo ibine bihugu turi kumwe novuga ko ni mico gihugu novuga ko kiri hasi basi gusumba ibindi kavuga ati reka tuze dutsinde Burundi reka tuze dutsinde Sud Sudan turabe nyene ukuntu twosoka dufise amanota agira kuri 6 ariko ku rundi ruhande twijaja igihugu cya Sud Sudan naco gishobora kuza kivuga ati reka natwe tuze kuyiha icubahiro dutsinde igihugu cyacu Burundi kuko twarakibonye turatsindika bivanye n'ivyavuye mu nkino zigera kuri 3 ibitsindo bitandatu ibitsindo 9 mu nkino zigera kuri 3 ugatsinda kimwe no kuvuga n'ibitsindo 8 Sud Sudan ikazivuga ati natwe nitunanirirwa abandi barogeye reka tuze dufate igihugu cy'u Burundi tugitsinde cyangwa n'imiburi buri tugaburi amahirwe menshi ndabona ku rukino rwa Sud Sudan tudatsinze itsinda turimo bashobora kuba bavuga ati twacitse intege nta bitangaza ntaho tuja reka ndavugira mu itsinda turimo ingene ibihugu bihagaze Tanzania ifata ikibanza ca mbere na 6
mu gihe Kenya ifata ikibanza ca mbere n'amanota 6 vuba barayanganya, mu gihe Burundi dufata ikibanza ca gatatu n'amanota 3, Uganda ufata ikibanza ca kane n'amanota 3, Sud ariyo tuzokwihura ku munsi wa gatandatu ufata ikibanza ca nyuma nta nota na rimwe ifise. Mu by'abatwari yaba yari bindi igihugu cya Sud twari gifata tukabikira basi mu bitandatu tukavuga ati ikipe y'Uburundi nayo yavuye yari kandi ivyo biba kubera twebwe ubu twishuzwa ibitsindo 8 mu gihe Sud yoyo yishuzwa ibitsindo 9 ariko niki gihugu kirakiriritse igihugu cyaciriritse. Rero je ndabona bwana Ope weje ukivuga neza ati umuguseka gihugu na mugamba ibijajare ariko je kubganje je ndabona ko uyu match orize niko batazira mutombora ku munsi wa gatandatu azokora ibishoboka vyose iyi match asitafite